Amahoro y'Imana bane nawe, ndakuramukije aho uherereye hose, aho uri kurarabira iyi video canke se wumviye iyi audio. Ndazi ko uza gufashwa kandi uza guhezagirwa. Bane natwe gato ndagomba kuvuga ku kintu kijanye n'ihishurirwa. Ihishurirwa niki? Ngomba kuganira kijanye ni kintu citwa revelation. Iyo ahantu hatari hishurirwa, abantu bigenza uko bashaka, kandi umuntu aba mu buzima budafise impinduka. I want to talk about revelation. Ihishurirwa rizana impinduka mu buzima bw'umuntu. Ihishurirwa rizana impinduka mu buzima bw'umuntu. Urashobora kubaho imyaka myinshi cyane gose ariko atampinduka iri mu buzima bwawe, until umunsi umwe haje ihishurirwa ry'ukundi kuntu runaka wobaho gutandukanye nuko wari usanzwe ubaho, bikazana impinduka mu buzima bwawe. Reka ndakubwire, iyo ubaye mu buzima bwo kuba mu kintu kimwe udashobora kwagura ubwenge canke se ngo ube deep mu buntu bw'Imana no mu bwiza bw'Imana, winginge n'Imana iguhishurirwa of the next level of your life, ihishurirwa y'iyindi ntambuko, y'iyindi ntambwe mu buzima bwawe ushobora gutera. Wama mu bintu bimwe kandi mu buzima butagira impinduka, bwama muri bwa bindi nyene. Kuwa mbere shwa kuwa Mungu ni vya bindi nyene, ukwezi kumwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, there is no change, kubera ko urakenya ikintu bita revelation. Mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri turakeneye impinduka, kandi turakeneye revelation kugira ngo impinduka zishobore kubaho. Mwami Yesu nadufashe cyane. Nagomba tubanze dusome ijambo ry'Imana gatoya duhagararako. Nagomba dusome ijambo ry'Imana dufataho nk'urufatiro mu kuganira kuri iri jambo ry'Imana. Turasoma Imigani igice cyaho cya 29 ku murongo waho wa 18. Haravuga ngo iyo hatari uguhishurirwa abantu bigira uko bagomba, ariko witondera ibyagezwe abahiriwe. Mwami Yesu adufashe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Iyo ahantu hatari hishurirwa abantu bigenza uko bashaka. Ndagomba kubanza kuvuga ihishurirwa ryo mu buryo bw'impemu kandi kwanza, hanyuma ndavuga no kwishurirwa kubijanye no mu buryo bw'umubiri busanzwe. Ishurirwa mu buryo bw'impemu ni ca gihe Imana iguhishurira ati you can do this, you can be like this. Hari ikintu runaka kigiye kubaho, senga. Hari imigambi runaka iriko irategurwa mu isi y'impemu, igomba kukugirira nabi, igomba kukugwanya, canke se Satani ikuzimu yateguye inama yo kukugwanya, yateguye inama yo kukwica, yateguye inama y'ubugwayi. Senga kugira ngo ubugwayi bukugweho. That is revelation. Ukaba revealed, ugahishurirwa y'ikintu kigiye kuba. Umuntu yegera Imana, aba mu bwigobeko bw'Imana, afitanye imigenderere n'Imana cyane iri deep, araba revealed, arahishurirwa ikintu kigiye kuba, and then akamenya uko yitwara. Hari igihe n'Imana ishobora kukubwira nti hano hantu ugiye kugenda bimeze uko nuku, wigenza uko nuku, uzohura n'ibi, kugira ngo umenye uko wigenza. Ibyo bintu ndabikunda cyane, kuko iyo Imana ikubwiye nti hari umugambi runaka w'isi y'Impemu kandi wo kukugirira nabi, menya uko witwara, menya uko wigenza, kugira ngo ntishobore kukujana. N'urukundo rw'Imana ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Hari uburyo bwinshi Imana ikoresha mu kutwereka urukundo rwayo ku buzima bwacu, but I like that sign of life. Ubwo rukundo, cyo kimenyetso cy'urukundo, ni ikimenyetso cyo kukwereka ko Imana ntiyipfuza kugutakaza. Igihe kimwe Imana yigeze kuza kuri Adamu na Eva, ikazibagenderera igera no ku rugero ibahereza uruvyaro Gahini na Abeli. Rero Imana yari ifite urukundo rudasanzwe kuri bano bantu, kuri Gahini na Abeli. Iragenderera Gahini, yamubwira ngo Gahini, something is being planned in spiritual realms. Hari ikintu kiriko kirategurwa n'abadayimoni, hari ikintu kiriko kirategurwa na Satani, hari ikintu kiriko kirategurwa. Satani agomba kuguteramo umutima mubi, Satani agomba kuguteramwo ishavu, Satani agomba kuguteramwo ishari, Satani agomba kuguteramwo iyindi mpemu utarusanganywe. Waruzi yuko feelings, uko wiyumva, yo wumva utanguye kugira ishari, yo wumva utanguye kugira urwango, uzobe maso cyane, uzobe uri kurategwa n'abadayimoni, uzobe uri kurategwa na Satani. Niwabona mugenzi watanguye guheza
kwibagirwa, nawe ugatangura kumva uri kuragira ishavu, ugatangura kumva uri kuramugirira ishari, uzobe maso, uzoca uvuga nti Imana ntabara, impwemu y'ishari yanteye. Niwabona mugenzi wawe atanguye guhindurirwa ishusho y'ubuzima, and then ugatangura kumva bitakuguye neza, niwabona mugenzi wawe ariko araduzwa ugatangura kumva bitariko birakugwa neza, uzosenge cyangwa se ube maso, uzoba uri kurategwa n'impwemu y'ishari. Hama rero Imana iramubwira Gahini, Yesu nadufashe cyane, ni ube maso, ba maso, icyaha kibunze ku rugi. Imana iramuhishurira ibigiye kuba nk'icyaha kibunze ku rugi, nutaba maso uraza gutsindwa, ariko wari ukwiye kukinesha, wari ukwiye kugitsinda. Mu yandi majambo, Imana yari imukunze urukundo rukomeye ku rugero yuko itifuza yuko Gahini agwa mu caha, ariko arasamara. Nagira ndakubwira, ni waba mu buzima bwo kutaba revealed no kutagira ihishurirwa, uzokwamugwa mu bintu kenshi na kenshi utabimenye kandi utabizi. Ijwi ry'Imana ryaje kuri Yosefu, yiryamiye mu ijoro arota indoto. Imana imubwira ngo this is going to happen, bene wanyu bazogufukamira, abavyeyi bazogufukamira biciye mu ndoto. Bijya vyose yagiye imuhishurira, abona bamwikubita imbere n'ibindi bitandukanye byinshi. Imana iramuhishurira. Ihishurirwa Imana yamuhaye ricarizana impinduka mu buzima bwiwe. From the day Imana yamuhaye revelation, hari video nigeze gusohora ndavuga nti igihe cyose Imana izoguhereza ihishurirwa cyangwa se uzohishurirwa ikintu runaka, guhera uwo munsi uzoca utangura gusenga, kuko igihe cyose Imana iguhishuriye ikintu hanyuma ukagerageza gutangura kwinjira mu hishurirwa ry'ico wahishuriwe, niwo munsi wa mbere nyene abadayimoni bazoca bahaguruka batangure kukugwanya. Niwo munsi wa mbere nyene abantu bazoca batangura kukugira ishari. Niwo munsi wa mbere nyene Satani azoca atangura kuhagurutsa abatahura bakugwanya batangure kukugwanya, abatahura kuvugisha nabi batangure kukuvugisha nabi. Ariko niwakomera, haleluya, ikinezera niki, when uzoba strong ugakomera ukavuga nuko biri kose ihishurirwa nahawe ndarikomerako, siniteze kurivamwo, siniteze kuriteshukako. Rino hishurirwa Imana yampaye kugira ngo nshobore kuryinjiramwo, siniteze kurirekura. Agakiza Imana yampaye, iki kintu Imana yampishuriye kugira ngo nshobore kukibamwo no kugikora, Imana ikampereza n'umwete wo kukibamwo, siniteguye kukirekura. Ukabandanya ukagwana intambara. Reka ndakubwira ikintu kimwe, ubunebwe buzoza, amajwi akubwira ibintu byinshi. Bino bintu uko biri kose, Yosefu amaze guhishurirwa akabona ko bamugwanyije, bagiye inama yo kumwica, bamutaye mu gobo, bakamukuramo bakamugurisha, birashoka ko ashobora kuba yariyumviriye akavuga nti Imana, are you really on my side? Koko warampamagaye canke niwe wantoranyije? Reka ndakubwira, ihishurirwa riragwanywa kandi yerekwa riragwanywa kandi cyane gose. Niwabona ahubwo ufishishurirwa ukabona nturi kuragwanywa, uzomenye yuko imbere hatagendeka neza cyane. Ariko igihe cyose ihishurirwa rizoba rikomeye kandi rizoba rigera kure kandi rizoba irigira impact, rizoba iri shaking imitima y'abantu, rizoba iri nyiganza isi y'imwemu, iryo hishurirwa rizogwanywa cyane gose. Iryo hishurirwa rizorondegwa n'abadayimoni, rizorondegwa na Satani, rizorondegwa n'umubiri. Yesu ico yari yarahishuriwe cyo kuza hano kuducungura no kuturokora, hamaze kubaho mu ijuru harabaye igihe kinini hataraboneka umuntu ashobora kuza gucungura umuntu. Ariko hamaze kuhishurirwa ikintu runaka coshobora gukogwa, imibabaro, gutukwa, gusuzugurwa, kuvunwa amate, gukubitwa, byose gufatwa nabi n'abantu, bimaze guhishurirwa bikaba revealed, bigahishurirwa, abantu benshi baratinya. Ariko Yesu aravuga ngo ndagiye kugira ngo izina ryanje rize ribe izina riri hejuru y'andi mazina yose. Yesu aza hano mu isi yarakubiswe, yarasuzuguwe n'abatari kumusuzugura, arafatwa nabi n'abatari kumufatwa nabi. Ibyo byose ni impact yihishurirwa na revelation. Revelation iragwanywa, revelation irahagurukirwa, revelation nyayo izo kugeza ku izina ryo hejuru, izo kugeza ku rugero rukomeye cyane, iragwanya. So nimba uri mwishurirwa runaka ukabona uri kuragwanywa, I encourage you, imbere hameze neza cyane, imbere uzoba umuntu adasanzwe, uzoba umuntu akomeye cyane. Ariko for one condition, udacitse intege. Yesu aravumwa, arahura n'ama obstacle atandukanye akomakomeye, arakubitwa, arapfa, ariko kumpera aravuga ngo naho ndiko ndababazwa uko nzoba umuntu akomeye. Yosefu arageragezwa ku rugero rukomeye cyane gose, arashobora ko yumviriye nti Imana, none bino bintu wamishuriye, iyi revelation wampaye nzoyigerako, ariko aranka guteshuka,
aranka gucika intege, aranka kugwa mu caha. Ibyo nibyo byamugejeje ku izina risumba irindi. Nutagira rero ihishurirwa mu buzima bwawe mu buryo bw'impwemu, winginga Imana iguhe revelation, muzoba mu buzima butagira impinduka bwo mu buryo bw'impwemu. Umwaka umwe ati ndakijwe, umwaka ibiri ati ndakijwe, imyaka itatu ndakijwe, imyaka ine, 15 urakijwe, nta ntambuko nimwe wigera utera yo kwakira ingabire, wigera utera yo kuja ku rundi rugero. Indoto ntugira zo mu buryo bw'impwemu, there is no any step, nta ntambuko nimwe mu buryo bw'impwemu wigera ugira, kubera ko ntahishurirwa. Ariko Imana iguhaye revelation, haleluya. Imana igenda ikuduza mu ntera, ikuduza mu buryo butandukanye, igenda ikuduza ku ma stairs, ku ma escalier atandukanye mu buryo bw'impwemu. Rero urakeneye ihishurirwa, kandi nimba ufise ihishurirwa, nimba hari ihishurirwa Imana yaguhaye, ntucike intege, keep on fighting for it. Bandanya kurigwanirira, bandanya kurihagararira, bandanya kurihagararako, Imana izori gushikanako. Niwahagarara neza mu ihishurirwa Imana yaguhaye, mu murimo Imana yaguhaye, mu gikorwa Imana yaguhaye, muri vision yawe, mu ihishurirwa ryawe, ushobora kuba uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, ushobora kuba uri umusenzi, ushobora kuba uri n'umukristo, ariko hari ama revelation Imana yaguhaye. Niwahagararamo neza, ukayabamo neza, ntucike intege, ntunyeganzwe n'amajambo, ntunyeganzwe n'ibitandukanye, kuko ihishurirwa riragwanya cyane. Imana izogushigikira, Imana izokuba hafi, Imana izokwiyereka, Imana izokubera ibyizigiro. Yesu aguha umugisha. Ndaguma ndagusengere we wacitse intege, Imana igukomeze muri revelation yawe, Imana igukomeze mu ihishurirwa ryawe, Imana igukomeze muri byandi byose. Imana ndamusengeye, uyu yari umukozi wawe, uyu yarasenga, ariko waramuhaye amahishurirwa n'ama revelation yuko yoshobora kubaho mu buryo bw'impwemu no kuduga no kugera ku rundi rugero, ariko arabinegrija, agira ubunebwe bwo gusenga, agira ubunebwe bwo kwitanga mu isengesho, agira ubunebwe bwo gushobora kuduga mu buryo bw'impwemu, mu buryo bw'isengesho. Bituma rero ihishurirwa yahawe rigwanywa cyane, mu kugwanywa cyane navyo nyene, kubera ko atahagaze neza mu masengesho, abura inkomezi za resistance. Mana mwuzuza ubushobozi bwo kuresista, mushoboze kuduga imisozi, mushoboze kuduga imisozi y'amageragezwa, kujabuka inzuzi z'amageragezwa, imiyaga n'imipfunda byose byo kubita ku buzima bwiwe by'amageragezwa. Mwami Imana wimuneshereze, urushirize kumuba hafi no kumugwanira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yari Nitezuwera Justin, mwariko murabana. Umwami Yesu abakomeze kandi arushirize kubashigikira. Twongera dushimira cyane abantu bose bashigikira rino vuga butumwa mu buryo butandukanye, mu gupartager, mu guhereza abandi bashobora guhezagirwa n'ijambo, n'imiryango n'inshuti. Kandi Yesu abamugisha n'umuntu wese agira icyo akoze mu gusengera kino gikorwa no mu kwitanga mu buryo butandukanye. May God bless you. Imana ibiguhezagirire cyane, dushirize kugwagura. God bless you. Umunsi mwiza.